Kuva leta ya Tanzania ifata ingingo yo guhagarika amasoko mw'ikambi ya Nduta, impunzi z'abarundi baciye bigira inama yo gushinga udusoko duto duto hagati mw'ikambi, naho nyene baturema mw'ijoro. Mu gihe abapolisi bari baje gushwiragiza abari mw'isoko, nibo baca bafata umwe mu mpunzi bamufukamako bagomba kumuniga. N'impunzi zaca zishwabaduka zitera amabuye abapolisi nk'uko isoko ryacu rivyigana. Urumva ejo abanyagihugu hariho ukuntu bazerereza udusogoro mu mazoni n'udutomati, abapolisi baraje barabirukako baca bafata umunyagihugu umwe bahakwa kumwica, baca bamuhonyora kw'izosi, nyagira munigishe ntuzeye botine kw'ibwegisi bisharamuhonyeka. Abanyagihugu rero baca barashavuka ko gushwabaduka, abanyagihugu baramutabara barakoma induru, abandi baratera ibinogo. Naho gushika uruganda rwa RPA rutaramenya b'igipolisi coba carafashe, izo mpunzi zimenyesha ko igipolisi cari caje gifise intumbero yo kwica impunzi no gusahura utwabo. Intumbero bari bafise yari iyo kwicana no gusahura utuntu tw'abanyagihugu. Nivyo bagizemwo imisi badusanga mu mihana, mu mazoni atandukanye, hose ubu barinjira. Nta soko iriho, turazi yuko ata soko dufise itabaho, ariko dutangazwa yuko no mu mazoni badusanga no muhira kuza kurondera uco umuntu yoba yidandariza kugira ngo badutware hama canke batwonone ivyo badashoboye gutwara baca basesa bagahonyanga. Bivuga yuko vyazanye icuka kibi, kuko baraye barakizura mu mazoni, kuko kare ntibahora bakizura. Mw'itangazo ryasohowe ku igenekerezo rya 22 Rusama mu mwaka wa 2024 n'ishirahamwe rikingira impunzi kw'isi 𝐻CR rimenyesha ko ritewe umutima uhagaze n'amakuru avugwa mu bimenyeshamakuru vya Tanzania kuvyerekeye ingene impunzi z'Induta zibayeho.